Muri iki gitondo co kuwa kane kw'itariki ya 25 ukwezi kwa kane 2024 haramutse havugwa inkuru y'umutekano wahungabanye mu gisagara ca Bujumbura. Benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi abavugira ku mbuga ngurukana bumenyi mu mirwi ya WhatsApp igiye itandukanye baba basiguye ivyabaye. Pacifique Ninahazwe yagize ati hari abantu bari mu bice vya Buterere, Ngagara, Quartier Neuf na Mutakura bariko bandika babaza ibihejeje guturika bibateye ubwoba. Hari uwogira umuco. Ico gihe SOS Media Burundi nayo ikaba yanditse avuga ko i Bujumbura hari ibisasu bibiri vyaturikire muri Quartier 10 ya zone Ngagara nk'isaha 3 muri iri joro hafi y'inyubakwa z'ubushikiranganji bw'umutekano. Umwe mu makuru avuga ko zoba ari grenade zatewe ahari ivyuma vya Regideso canke transformateur, hari n'amazu yononekaye. Abasirikare benshi rero bakaba bamaze kuhashika, niko ico kinyamakuru canditse. Nayo radio Haguruka ikaba nayo yatangaje ko yahejeje guhungabana umutekano mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu mw'ijoro ryo kuwa 24 Ndamukiza 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Muri aya makuru rero kandi turaza kubagezaho vyinshi vyagiye bitangazwa n'abahegereye bavuga ivyabaye, dore ko abo ari bo bazwi kandi ko bakoresha n'imbuga ngurukana bumenyi cane zikurikiranwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Twagiye mu mirwi ya WhatsApp igiye itandukanye kugira ngo tumenye ivyo bariko barashikiriza. Cyane kuri subscribe canke sabone kugira ngo bandanye gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Hari uwagize ati muri kano kanya saa 5:05 mu gisagara ca Bujumbura huzuye abapolisi benshi cane bari kumwe n'abasirikare n'imbonerakure bariko bazunguruka, bamwe mu modoka abandi n'amaguru barondera abo bariko batera amagrenade. Soko ryacu riti umwe mu bateye grenade baramaze kumufata, biteye ubwoba kuko abajejwe umutekano n'imbonerakure ni benshi cane mu mabarabara. Imbonerakure nazo ziriko zirahamagarana kugira ngo zivyuke gufasha. Hari uwagize ati umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura. Haravuga umutekano muke muri kano kanya, henshi abanyagihugu bariko bumva ibintu biturika nka grenade. Soko ryacu hagati mu gisagara rigize riti ibintu biriko biturika ku bwinshi nk'amagrenade ntituzi bibaye bidutera ubwoba. Muri Quartier Neuf ya Ngagara naho nyene ivyo bintu bihejeje guturika ubu nyene hoho amakuru turonse avuga ko ari abagizi ba nabi bahejeje guturira ivyuma vya Regideso Burundi nk'uko vyemejwe n'umuyobozi mukuru wa Regideso muri groupe WhatsApp. Mu Ngagara Quartier 10 aratewe ibinanasi bitatu, umwe niko yagize. Undi aza hamwishura agira ati wapi sinibaza transfer yoturika 3 fois, sindi umuhinga ariko nibaza ko yoturika 1 fois gusa, nayo igaturika rya mbere haheze nka 3 minutes igasubira ikongera haheze isaha. Kwa grenade bateye muri Quartier Neuf Aguru ya IGR kw'ikorosi ahari restaurant ifatanye n'ihinguro ry'amazi Jibu. Iyo grenade bayiteye transformateur iri imbere y'iyo restaurant ariko yayibushije aca ariruka kuko hari umupolisi n'umukozi wo muri iyo restaurant bamubonye rero baca bamwiruka ko baca baramufata. Ariko hari n'iyindi grenade yatewe iyindi transformateur hafi ya Fongos ariko nta muntu zahitanye. Grenade rero bateye muri Quartier Neuf haruguru ya IGR kw'ikorosi hari restaurant ifatanye n'ihinguro ry'amazi Jibu. Radio Haguruka rero nayo ikaba yaje igira ico itangaza igira iti hahejeje guhungabana umutekano mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu w'ubutunzi. Ngo muri rino joro ryo kuwa 24 Ndamukiza 2024 mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu w'ubutunzi hahejeje guhungabana umutekano. Abanyagihugu rero bakaba bahejeje kumva urwamo rw'ibintu bituragurika mu bice bitandukanye by'igisagara. Bamwe mu banyagihugu bakaba bemeza ko biturika nk'ibisasu ntezwantoke, bandi bakunze kwita grenade. Nk'uko amakuru Radio Haguruka yatangaje ivuga ko bariko barakura mu gisagara ca Bujumbura avuga hamwe mu humvikanye ivyo biturika akabari muri Quartier Neuf mu Ngagara, Kigobe n'ahandi. Bikavurwa ko umurwi w'abantu bahejeje guturira utuzu turimo ivyuma bifasha mu gutanga umuyagankuba vy'ishirahamwe Regideso hamwe n'ibindi bitari bike bitaramenyekana vyononekanye mu gisagara ca Bujumbura. Abapolisi rero bakaba bariko baranyuragerana ku bwinshi mu bice bimwe bimwe, bakaba bari kumwe n'abasirikare hamwe n'imbonerakure. Abanyagihugu bakaba babwiye Radio Haguruka ko bariko bararondera
abo bantu bahejeje gutera ivyo bisasu ntezwantoke mu banyagihugu rero bakaba bavuze ko hari abapolisi babwiye ko ivyo bintu ngo bihejeje gukorwa n'abarwanyi bari Tabara ngo ko rero abanyagihugu boba maso bagatangira inkuru ya Radio Haguruka rero yanditswe na Don Dieu Mbazumutima. Aho rero ni mu masoko hagiye atandukanye. Pacifique Ninahazwe, SOS Media Burundi, umukuru wa Regideso nawe muri groupe WhatsApp nawe akaba yagize ico ashikiriza n'abantu benshi bagiye batandukanye bemeza ko ivyo vyabaye hafi y'ubushikiranganji hafi y'inyubakwa z'ubushikiranganji bw'umutekano. Turabandanya rero kubakorera amatoza kugira ngo tumenye ivyaraye bibaye, dore ko rero bisa n'ibihe vyahejeje kuba mu ndwi iheze, aho ivyuma vya Regideso bitanga umuyagankuba canke transformateur vyoba vyaraturikijwe. Benshi rero bakaba baravyitiriye ko ari igitero ca Leta Tabara n'ubundi iriko iratera ubwoba abanyagihugu. Tubandanirize rero mu kinyamakuru Burunga aho bavuga ko mu gisata c'umutekano urwaruka rugiye kuja ruhabwa inyigisho zo gukunda igihugu imbere y'uko rwinjira muri kaminuza. Mu itangazo risoza inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe yashikirije ko urwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye rugiye kuza rurahabwa inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu. Imvo z'izo nyigisho rero ngo akaba ari ukubera ko basanze umutekano ari karahara mu ruganda ntibacure. Kubwa Reverien Ndikuriyo ngo umunyagihugu wese utegerejwe gukunda no gukundisha abandi akakigwanira, mbere bibaye ngombwa akacigura. Nayo ku kijanye nuko izo nyigisho zizoba zitunganijwe, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yamenyesheje ko iruhande yo kwigishwa kahise ku Burundi, urwaruka ruzohabwa inyigisho za gisirikare nk'uko bisanzwe bikorwa no mu bindi bihugu. Izo nyigisho zikazohora zimara imyaka 2, gutyo uzihejeje akazoba afise uburenganzira bwo kwinjira mu nyigisho za kaminuza nk'uko yabitangaje. Hari ingingo rero yafashwe n'ubundi muri CNDD-FDD bavuga ko uburaro mu mashuri bugiye gusubizwaho, uretse gusuma no gutunganya gushasha intonde z'ivyigwa mu mashuri mu ntumbero yo kubiroranya mu nakazoza 2040 ishika 2060. Komite nkuru y'umugambwe rero uri ku butegetsi ikaba yarashinze ko uburaro mu mashuri yisumbuye busubizwaho mu ntumbero yo gusubiza kanovera indero mu mashuri. Uretse mu mashuri yisumbuye, umugambwe CNDD-FDD wemeza kandi ko n'uburaro bwo muri kaminuza ya leta nabwo nyene bugiye kugarukirwa. Umugambwe rero ukabona ko abikorera utwabo bakwiye guhimirizwa kugira ngo bashire imitahe muri ico gisata. Iyindi mpinyanyuro rero ngo igiye gukorwa mu gisata c'indero mu ntumbero yo kwitegura imbonakazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060, nuko hagiye kugwizwa inyigisho z'imyuga n'ubuhinga kugira ngo abazoba bahejeje ivyo bisata baze bashobore kwishingira imirimo. Muri HCR rero bavuga ko impunzi ziri mu Burundi n'abarundi bahungutse basabwa gufata ubuzima bwabo mu ntoke. Iryo shirahamwe mpuzamakungu HCR riraba ivy'impunzi rirakebura bibaza ko bazokwama bagarukirwa myaka yose, kumenya ko amashirahamwe yegukira ONU atanga uburyo bwo kugarukira ku bahuye n'ivyago hamwe nabo bafashanya bafise vyinshi bariko barakora. Ngo ntibafasha abahuye n'ivyago igihe kirekire, ariko bafasha abakeneye ubufasha bwihuta. Marie Louise Cabre-Bradeto, icegera c'uriserukira mu Burundi, yabishikirije mu nama y'akarere maze imisi 3 yo kuwa 22 ishira 24 ndamukiza 2024 biga ku ngorane impunzi n'abahungutse bakora mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere n'ingene bo bashira mu migambi iba iriko irarangurirwa mu gihugu. Ko rero yabasavye gufata iya mbere ku bijanye n'ubuzima bwabo, bitunganiriza imigambi y'iterambere kuko ubu ririko rirava mu vyo gufasha abahuye n'ivyago igihe kirekire, ariko ribafasha kwiteza imbere. Nestor Bimenyimana n'umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu gihugu c'u Burundi agashima ko muri iyo nama kugira ngo bashobore kugarukira kuri abo bakuru batarindiriye uburyo buvuye hanze y'igihugu, abaserukiye inzego n'ibindi bitandukanye bijanye no kugarukira ku buzima bw'umuntu, byose biyemeje gukora ibishoboka byose kugira impunzi z'abahunguze canke uwundi umunyagihugu yahuye n'ivyago ashobore kwemererwa gushinga amakoperative hamwe no kuronswa
uburyo bwo gukora. Ubwo rero herekanywe ko kugira igihugu gishike kubona kazoza y'igihugu giteye imbere, hariho ishaka ryinshi ririko rirakorwa hamwe n'imigambi iriko irategurwa. Nsabimana Jean Claude yaserukiye Banki ya Afurika ijejwe iterambere, agasaba abitavye iyo nama n'ubu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati gukorera hamwe uburusho bwose buhari mu gihugu bumenyekane nk'impunzi zishobore no kuburonkako, maze ubuzima bw'isununure baterere mw'iterambere ry'igihugu. Turabakengurukiye cane ko mukurikiye amakuru yacu muri iki gitondo, turabandanya kubatohoreza ku nkuru twabashikirije dutangura aya makuru bivuga ku mutekano woba wahunganye mu gisagara ca Bujumbura. Sabe rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone kugira ngo utaza gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri uyu munsi. Imana ibahezagire.